Yesu ati Kristo. Amen, haleluya. Ego. Bikanitanganize ngaha muri rugo rw'abavyeyi. Twebwe turi abo mu muryango w'abana gwe muri mutima mwera. Renouveau Charismatique Catholique. Paroisse Buhonga. Aba bose nabo dusangiye ubutumwa. Uyu munsi turamutse dufise urugendo rweranda mu paroisse ya mbere mu Burundi Imuyaga. Ku mushamanana wa Yesu tugiye kurarana n'uwo mushaha twibwirire akari ku mutima. Nuko nkuko abagize urugendo rweranda mu vyerekeza itunganya hariho igikorwa cy'urukundo. Twaciye ngaho ngo babana bisangwe mureze ngaha tureze kugira ngo abana badusabire indirize se yagose duciye kubaramutsa. Cyo twara bose bavukanye bashimye ko duca ngaha ubwa mbere tugakingurukira mwebwe abavyeyi mwashimye kubarera ubukene bwanyu n'ubwabo cyo murati ko ndabuzi ndabaye imisi myinshi noneho n'ubutunzi bafise ngaha musanzwe mwakirana cyane. Nuko twaronse utuntu dukeyi kugira ngo abana tubipfurize Noheli nziza mbere n'umwaka mushasha mwiza. Utwo mubonye dushikanye ngaha muri iri rembo nitwo twashoboye kuronka. Murabatubwire turazamwe ko bagiye kwikuramutsa imiryango. Murabatubwira ati harabavukanye baciye ngaha babatera intege. Ati ntimuri imfuvyi kuko Imana irabakunda. Bose bakubananya babarera ico bari babuze kuri se na nyina bamaraso. Imana itegura abandi bavyeyi. Uko tungana kose rero baratwakira abadusabire natwe kuronka izo nema tugiye tugana. Igisigaye Noheli nziza. Eko kuri uyu munsi nukuri turahimbawe hamwe n'abana bamwe bari ngaha bandi bari mu nyigisho y'urwaruka barimo. Nukuri twebwe aka kantu tugiriye kazotuvyibusha n'impunzi zacu kugira ngo n'umwaka tugiye gutangura kuko nyene ari bere ibintu muje giturumbuka tutari tuniteze. Eka nyene biraboneka ko muri mu rugendo rweranda. Nukuri aka kanyamuneza mudusangije muri kino gihe kidasanzwe cya Noheli aho twaraye twigina ifuka ry'umukama wacu Yesu Kristo. Yemwe tuzokwama twibuka iyi Noheli yo mu 2020 ingene nyene abantu benshi bambaye impuzu zitukura twababonye imbere y'inzi wacu. Rero ngira ngo nta nikindi mu kanyamuneza twumva dufise atanico mbere twovuga kubera ko kanyamuneza kenshi. Nukuri turabakebe abo turi kumwe batari bake tubakomera amashi. Twagire tuvuge tuti urugendo rwiza uko muri mu rugendo rweranda nyene kandi Imana yamaze kuruhezagira. Kuva kijya gihe mwiyumvira muti duhaguruke tugende Imuyaga eka mbere mugenda muragira ivyiza tubona ko biva ku Mana nyene ari migisha y'Imana. Ubwo bukengurutse nyene mufise kuko kwiyumvira muti mbega ntitwoca kumbure aha hantu hari umwana w'intabwa hari umwana w'imfuvyi tugaheza mbere tukagenda tuhabonye. Nukuri murakoze. Umukama rero abandanya baherekeza abagirira neza. Turabona ko nyene n'akana gatoyi mutagasize. Aho rero imigisha ibandanya yiyongera. None rero yemwe natwe tuzoza nyene yo mutu. Abo tuza tugana twogako tugira tuti nimutwereke babantu aho bari
kugira ngo natwe tubasange umunsi uri izina. Ego hanyuma rero tukaba tuba ngaha aha bahita mu kigo cya Keza k'Imana, ikigo c'imfuvyi. Egome twebwe abareze aba bana bo muri iki kigo turi mu muryango w'ababikira batumwa ababikira Marina Bwuzure, ariko uwo muryango ukaba umuryango munini cyane, tugira tuti ni umuryango uza wuzuye kuko ugizwe n'abihebeye Imana, hakabamo abarayike, abakristu barayike baguma mu ngo zabo. Tugizwe rero n'amashami atatu. Rero twebwe icifuzo cacu tugenda nyene turota tugana tugira tuti ese umutima wo kurekuriranira no gusubiza hamwe usasagara mu bantu. Niryo jambo tugenda twogako, tugenda twigisha bene wacu. None rero mubandanye mudusabira na twebwe nyene tutabibagiye muri ivyo bisabisho vyacu. Ego rero nta n'ikindi atari kubandanya tubakengurukira. Murakoze tugire Kristo. Tutikwe naco twakoze cyagatangaza, twakoze ibyo twategerezwa gukora. Rero murakoze kutwakira uko mwatubonye kose. Igisigaye tuzoca ngaho ejo tubapepera mu masaha y'indwi dusubiye i Bujumbura. Nuko gusa twagomba tubasabe nk'abo muri iki kigo udutira amazi dukarabe gusa tuce tugenda. Uzoba mukotse. Murakoze. Okay, pezo wa Kristo. Amen.